kubera iki uriho kandi abandi barapfuye? Niyo mpamvu ituma ugihumeka ariko abandi baramaze kuva muri ino si. Abo mwavukiye rimwe uno munsi ntabwo bakiriho, ndetse n'abaje inyuma yawe baragiye ariko wowe uracyari muzima. Niyo mpamvu iriko iratuma ubaho kandi abandi bariko barapfa, bariko baragenda. Niyo mpamvu uriho, niyo mpamvu yatumye Imana ikurema, niyo mpamvu yatumye ubaho ukaba muri buno busima. Niyo mpamvu ituma ugenda utambuka hari abandi bantu badafise amaguru. Niyo mpamvu ituma ufise amaso hari abandi bantu batayafise. Niyo mpamvu iriko iratuma ufise amatwi ushobora kumva abandi atayo bafite. Niyo mpamvu ituma ugira amaboko abandi atayo bafite. Niyo mpamvu uriho urakwiriye kumenya ni kubera iki ndiho, ni kubera iki ndiho. Niyo mpamvu yatumye mbaho kandi hari abandi bantu bamaze gupfa. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ivyizigiro, na cyane cyane kuri bene data mudukurikirana kuri channel ya haracyariho ivyizigiro TV. Imana ibaho umugisha. Turizera neza tudashidikanya ko ariho byinshi uri kurungukira kuri no channel ya haracyariho ivyizigiro TV. Niba ari rya mbere ukurikiranye kino kiganiro haracyariho ivyizigiro kuri no channel ya haracyariho ivyizigiro TV, nagira ngo usabe ukande subscribe canke sabone, hanyuma ongera ukande kunzogera kugira igihe cyose dusizeho ikiganiro uzabe uwa mbere ugikurikirana. Imana igumugisha umaze gukanda subscribe, umaze kuganda sabone canke like, commentaire, nawe ukanda partage ugasangiza abandi. Imana yo mu ijuru ibiguhere umugisha. Warahezegiwe cyane yuko zizo byose uburi kura dutera intege, uburi kura twereka ko wakurikiranye ivyigwa byacu, ivyo bikadutera intege zo kubakorera ibindi vyigwa bikurikira. Warahezagiwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo rifite teme ivuga ngo kubera iki uriho, kubera iki uriho. Niye mpamvu uriho abandi barapfuye, kubera iki uriho kandi abandi barapfuye. Niye mpamvu ituma wewe uhumeka ariko abandi barapfuye. Rijya barabara waciyemwo ugashika amahoro ukongera ukanagaruka, hari abantu bariciyemwo ariko ntibashika iyo bariko baraja. Hari n'abandi bantu bashitse iyo bariko baraja ariko bagarutse ntabwo bashoboye kugaruka amahoro, bapfiriye mu nzira. Abandi nabo bagira agisida, amaboko aracika, amaguru aracika. Irya ndwara wagwaye ugakira, hari umuntu yayigwaye arapfa. Hajya ahantu waciye ukarengana amahoro, hari abantu bahaciye barapfa. Ujya muryango wuguruse imbere yawe, hari abantu bawuciyemwo birangira bapfuye, ariko warawuciyemwo, warawinjiyemwo birangira ugumye uri amahoro. Niye mpamvu ituma uriho. Muri rya gisida yabaye warokotsemo amahoro, ari abandi bantu bayipfiriyemo. Bagwaye sumu abandi bica ariko urayirokoka. Bagwaye ibintu byica ariko ntacyo byabashe kugira, ariko warabirokose. Niye mpamvu ituma uriho. Niye mpamvu ituma uriho. Ntabwo ari impuhwe z'abadayimoni, ntabwo ari impuhwe za Satani. Suko Satani yakubabariye, ntacyo mufana na Satani, ntacyo mufana n'abadayimoni, uretse ko babereyeho kutugwanya, babereyeho kutugirira nabi. Niye mpamvu rero ituma njyewe mbaho kandi abangwanya ari amamiliyoni. Birivuga neza yuko umuntu umwe yarimo abadayimoni barenga ibihumbi hafi 3, yarimo igitero cy'abadayimoni. Ibaze ngo bari uwo muntu yari yaramaze kuva no mushira, ngo yabaga mu masenga bapfuye, bangoyeshaga iminyururu akayicagagura. Cyangwa umuvyeyi yari yamuvyaye, yari yarahevye araheba, yari mu gahinda katagira uko kangana. Yesu ahanyuze, Yesu aciye ngo ndetse batangira gusha, batangira gukoma induru, baravuga ngo kuje kuduturira igihe cyacu gitaragera. Tubabarire basi nimbuza gutwirukana uturungike muri ziriya ngurube. Abadayimoni bo barazi ko igihe kizagera bagatererwa mu muriro. Ico babereyeho rero nabo babereyeho kutugirira nabi. Bakeneye kujya mu muriro bonyene, baragomba kudutesha intumbero natwe tuzaje mu muriro. Ariko abana b'Imana birivuga ngo bishwe no kutamenya. Ikintu cishe abana b'Imana no kutamenya. Ubundi igihe umuntu yamenye situation ye cyanye ikibazo cye cyo umuntu akamenya aho Imana yateguye kwaba, akahaguma, Satani na ushobozi afise bwo gukura mu kibanza Imana yagushize mu kiretse wumvirije amagambo ye maze ukayakora,
ivyo nivyo vyagukura mu mugambi Imana yasizeho ku buzima bwe. Usomye Yeremiya biritubwira ngo ndazi ivyumviro biyumvira uko atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Imana hari ivyumviro vyiza ifise ku buzima bwawe, ntabwo ari ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro. Imana irafise imigambi myiza ku buzima bwawe, Imana irafise imigambi myiza ku buzima bwawe, kandi imigambi Imana ifise ku buzima bwawe ntabwo ari imigambi mibi ariko ni imigambi myiza. Imana iriyumvira ko watera imbere, Imana irafise umugambi mwiza ku buzima bwawe wo gugukiza iyo ndwara, wo kubohora ubuzima bwawe, wo gukoresha ibintu bikomeye cyane biri hejuru. Imana irafise umugambi mwiza ku buzima bwawe, ntabwo yapfuye gukurema ngo upfe kubaho uko nyene. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 havuga ngo riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Imana ibwira Yeremiya ngo utaraja mu nda ya nyoko, sivyo ngo jewe nari ndakuzi, ngo utaraba n'urusoro mu nda ya nyoko nari naragutoranije, ukiri urusoro mu nda ya nyoko naragutoranije. Urumva ngo utarabaho, utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari ndakuzi. Bisigura ngo se na nyina batarahura, Imana yari izi Yeremiya, yari muzi Yeremiya yuko azabaho. Imana yari imuzi, bisigura ngo yaramubonaga, yari imuzi, yaramubona. Urumva Imana irashoboye kubona umuntu ataranabaho. Bisigura ngo abantu bose bariho ntabwo babayeho kubera agisida, sigihamana kuyo ari umugambi Imana yasizeho kubw'ubuzima bwawe. Imana ibwira Yeremiya ngo utaraba urusoro nari ndakuzi, so na nyoko batarahura jewe nari ndakuzi, jewe Uhoraho. My God, ngo kandi ngo ukiri urusoro mu nda ya nyoko naho nari narakurobanuye, nari naragutoranije, ndagutoranya kuzaba uvugishwa nawe, kuzaba umuhanuzi w'amahanga. Nico nagutoranurije ewe Yeremiya, nagutoranije kuzaba uvugishwa nanje mu mahanga yose. Imana ishimwe. Yeremiya aravuga ngo ndacyari umwana, ivyo bintu mbwiye sinabishobora, ariko Imana iramubwira ngo ni wowe nahisemo, ni wowe natoranije kuva kera kugira ngo bashe kugendera muri bino bintu. Reka kuvuga kuri muto, kwere nzagutuma ko wese ari we uzajaho, nzaba ndi kumwe nawe, kugwanya bazakugwanya ariko nibazagushobora kubera ko nzaba ndi kumwe nawe. Abantu bose Imana yahamagaye nibisigura gatantambara bagira, intambara urazigira ariko intambara ntacyo zishobora guhindura, ntacyo zishobora gukuraho mu vy'Imana yateguye kubw'ubuzima bwawe. Akwiretse wewe uzisize ko amaso n'umutima, ariko ubandanije ku ntumbero y'Imana yaguhamagariye, ukabandanya ku ntego yacu, ivyo intambara ntacyo zishobora kugirana, ntacyo zishobora kukugira. Turabona rero ko Imana itoranya umuntu kuva kera. Tugomba kurebera hamwe ibintu bishika kuri bitandatu umuntu yakora cyanye Imana yashiriyeho umuntu. Tugomba kuraba ibintu bitandatu Imana yashiriyeho umuntu. Turagomba kuraba impamvu zitandatu zituma uriho abandi barapfuye. Impamvu zingahe? Zitandatu zituma uriho abandi baramaze kugirane, baramaze gupfa. Impamvu ya mbere turayisoma mu gitabo cya Isaya 43 murongo 21 havuga ngo abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Baravuze ngo turi abantu Imana yiremeye kugira ngo tumenyekanishe ishimwe ryayo. Impamvu ya mbere ituma uriho abandi barapfuye, impamvu ya mbere ituma uriho turiho kugira duhe Imana icubahiro. Ikintu cya mbere turiho kugira ngo duhe Imana icubahiro. Wewe uri kuranyumva, uri kurankurikirana, ikintu ubereyeho niki? Uriho kugira ngo uheshe Imana Data wa twese icubahiro, uriho kugira ngo umenyeshe ibikorwa by'Imana. Birivuga ngo Yesu ni giti ariko natwe turi amashami, kandi ngishami ryose ryama Data mu ijuru ararituturira ngo rishirizeho kwama. Bisigura ngo ninde Imana ituturira kugira ngo arushirizeho kwama? Ninde Imana ivomerera kugira ngo arushirizeho kwama? N'umuntu ariko yama. Turabona ivyamwa vya mpemu yera hariya mu Bigalatiya 5 uhereye kuri 22. Turabona ko ariyo urukundo, turabona ko ariyo amahoro, ubugwaneza,
ingeso nziza, ukugira neza ndetse n'ukwirinda n'ukwihangana. Turabona ivyamwa bitandukanye umukristo ategerezwa kwama, ategerezwa kugaragaza muri buno buzima. Turabona ubuzima bw'Imana ko butarimo indwara, butarimo ibibazo, butarimo kugirira n'abandi no kuvuma abandi, butarimo kurenganya abandi. Ubuzima bw'Imana ni muri ubusambanyi n'ubusuma n'ubwicanyi, kandi ijambo ry'Imana ni kirori, icyo tugomba kugaragaza no kugenderaho no kwemera no kwicaraho. Ni ikintu twabonye mu ijambo ry'Imana, kandi birivuga ngo wubatse ku ijambo ry'Imana ameze nk'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iraza, imvura iraza, bisurira kuri nyanzu ngo ariko ntiyagira iciba kubera ko yari imase ku rutare. Turagomba kumata ku ijambo ry'Imana, akaba ari ryo tumataho, akaba ari ryo tugenderaho. Ari ijambo ry'Imana ryatubwiye ko turiho kugira ngo duhe Imana yacu icyubahiro. Nshuti yanjye uri kuranyumva, uriho kugira ngo uhe Imana icyubahiro, uriho kugira ngo umenyekanishe ishimwe ry'Imana. Biri kivuga ngo igiti gitama cyangwa ishami ryose ritama data arikuraho, ararikuraho. Ugihe uri umukristo utari kuha Imana icyubahiro, utari kumenyekanisha ishimwe ry'Imana, urakugwa mu buzima. Haleluya. Nagira nkwibutse gukanda subscribe, sabone niba ari rya mbere udukurikiranye kuri no channel. Imana iguhezagire cyane nawe umaze kubikora. Haleluya. Ngo abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Ni abantu Imana yiremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryayo. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Imana yacu ntabwo igaragara, Imana yacu ni mpemu, ariko ubuzima bwayo Imana yashatse kubugaragariza mu buzima bw'umuntu. Abefeso 5:1 avuga ngo twigane Imana nk'abana ikunda. Imana yarungise Kristo kumara imyaka 33 Yesu ari hano ku isi, yashaka gutwereka ubuzima bw'Imana ingene tububaho, ingene tubugenderamo. Turabona ko Yesu ageze ku kiyaga ntiyatega ubwato, ahubwo asanze atabuhari yabandanya agenda. Birivuga ngo bagiye kumuta mu kinogo yabaciyemwo ararengana, basigara barafatana amashati bavuga ngo wa mugabo ari hehe. Bamutumiye mu rubanza, si kibazo suko ibinyobwa byari byarangiye. Yesu yafataga amazi akayahindura vino. Yesu bamuvumye ntabwo yabasubiza, ahubwo yarabahezagiraga. Abamugiriye nabi yarabasabiraga. Ubuzima Yesu yabayemo nibwo buzima natwe twakagombye kubamo. Yesu nigeze aharira n'abamuhaririza. Yesu ntabwo yigeze yiyerekana mu bantu avuge ngo ndinaka ndiki ni mu ntinye ni mu nyubahe. Oya, Yesu ntabwo yigeze abivuga. Yamara we yakoze icyo Data mu ijuru yamutumye, maze mu kugikora impinduka ikiraza mu buzima bwacu biciye mu gikorwa Yesu yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Icyambere gitumye uriho abandi barapfuye no kugira ngo uhe Imana icyubahiro. Kaburi kuranyumva ukeneye kuramba no kubaho neza, hereza Imana icyubahiro kuko nico yagushiriyeho. Ntabwo yagushiriyeho ngo ube mu busambanye, ube mu kaboregwe, winezereze ubwawe, ahubwo Imana yagushizeho kugira ngo uyinezereze. Iyo uzanye televiziyo mu rugo rwawe uyizanye kugira ngo igwe umunezero uyiteramire ko, ntabwo wayizanye kugira ngo yo yinezereze. Ikintu cyose uzazana mu rugo wakizanye kugira ngo ikunezereze. Iyo uzanye umukozi wamuzanye kugira ngo akukorere bimwe byahora bikugora, cyangwa bimwe byahora bikugora kugira ngo abashe kubigukorera. Igihe rero umukozi yashitse mu rugo agaca atangira kuzarikorera ibikorwa byiwe gusa, nanezereze sebuja, birangira sebuja amukuye mu kazi. Igihe cyose rero umukristo atariko arahereza Imana icyubahiro, birangira akuwe mu buzima, birangira apfuye, birangira atashe. Impamvu uriho rero ni kugira ngo uhe Imana Data wa twese icyubahiro. Urakwiriye gushima Imana mu bihe byose. Yobu aravuga ngo mbega tuzaguma dushima Imana mu byiza gusa, no mu bibi nabyo ntitwakagombye gushimira Imana. Kubera ikintu cya mbere mugomba kumenya nk'abakristo, ntabwo tugirirwa nabi. Birivuga ngo ibitubaho byose ngo bifataniriza hamwe kudushikiriza ubwiza buremereye. Ibitubaho byose ku bana b'Imana bifataniriza hamwe kudushikiriza ivyiza. Imana ishimwe cyane. Ibibi byose bikubaho biko biramataniriza hamwe kugushikiriza ivyiza. Ntugirirwa nabi, ntacyo kugirira nabi.
naco kugirira nabi. Nubwo uzindura mu gatondo kumva umusonga bikanka kuja ku kazi kubera uwo musonga, burya ni wibaze ngo uwo musonga waje kukugirira nabi. Imana yabonye nugenda uza kura na gisida mu nzira reko kubera inabikubwiye ni wabyumva, kubera birivuga ngo Imana yamirikira vuga nubwo abantu batabibabara yakireka satana guteza urusonga, wazikwa kugiriye nabi kuwo muzi uza kwirigwa inzara nta mafaranga uza kwinjiza. Mugabo Imana nayo yakurinze wa mutego bari bateze hariya mu nzira ukomeye gusumba uyo musonga. Niyo mpamvu hageze nko ku mugoroba ushobora kuva wa musonga ugize wa musonga ukuvuyeho. Ni ya masutarabadegi bakaya ya uriho rero kugira ngo uheshe Imana data wa twese icyubahiro. Niyo mpamvu abantu bose bariho, nubwo abantu bakora ibintu biri contraire y'ivyo Imana yabashiriyeho, ariko ikintu cya mbere tumenye cy'ingenzi Imana yadushiriyeho kugira ngo tuyiheshe icyubahiro, tuyiheshe ishimwe. Imana iragomba kugaragaza ubushobozi bwayo, ubwiza bwayo kwitorero. Imana niboneka, Imana ibonekera mu muntu. Ivyo igomba gukora Imana ibikorera mu muntu, na satani ntaboneka, ivyo agomba gukora abikorera mu muntu. Rero Imana iragomba kugaragaza urukundo rwayo biciye mu muntu, iragomba kugaragaza ibyiza byayo biciye mu buzima bw'umuntu. Rero wewe uriho nk'umuhora Imana yahisemo kugira ngo igaragarizemo ubuzima bwayo. Baho ubuzima Imana ishaka, apana ubuzima wewe ushaka. Baho ubuzima buhesha Imana icyubahiro, apana buguhesha wewe icyubahiro. Warahezagiwe cyane Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, uryumvishije riramwubatse kandi riramuhezagiye, ibidasanzwe birakoretse mu buzima bwe. Mu izina rya Yesu turamenya impamvu turiyo, kwari kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Mana ni wakira ishimwe, ni wakira icyubahiro. Hari abantu bariko barabaho ubuzima butaguhesha icyubahiro, hari abantu baguye basuye inyuma bariko bakora ibibanezereza ariko wewe bitakunezereza. Baharire kubwo ivyo bariko bagenderamwo bitari ivyo, bagwizeho ubuntu n'imbabazi mu izina rya Kristo Yesu, amen. Wifuza kubandanya usengegwa, ari umutwaro, ari kibazo, ari ndoto ufise zakunaniye kurotora cyangwa gusobanura, turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Nimero yacu ya WhatsApp ni iyi +257 65 986 540 +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane, mwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone ndetse no gusangiza abandi mu gukanda partage kugira ngo bashikirwe nino nyigisho. Warahizagiwe cyane.